Big Fizzo ngira nkora ikiganiro n'uyu musista uvyumva gute? So fine. Okay, hama Eripro. Uremera nkora ikiganiro ku TV? Ego kweli. Okay. Hama Big Fizzo. Kuba ngira nkora iki kiganiro ku TV. Ngira mvuge kuri wewe, tugira tuvuge kuri wewe kubera ko umaze igihe udasora imiziki, udasora ingoma shasha raba nka Sarbi yakujanye ugacuvuga yuko uri umustar. Okay, tugira duguponderera. Nawapiga kozi ya Kino. Okay, basi turabihevye. Guys, ndabaramukije nizere ko meze neza. Hama kuri TV ya Blessing Talk TV muri kumwe na Crystalise Spebocha la Bedane la Reine des Papillons. Uno munsi guys, nimucikwe kuri TV yacu twabazaniye umutumire wa undi mwaba mudusaba adasanzwe yatuzaniye ibintu bitesa bimota. Kubw'ivyo rero hari abantu mutaza kunahura. Mvuze yuko amota mcamwibaza yuko amota basisize amaparfum ariko oya navuze yuko amota mu bikorwa vyiwe bitagase bimeze bien bimeze fresh amaze gukwiza aba followers 5 mu Kirundi n'ibihumbi jana murumva yuko akaze cyane. Hamareka aramutse abakunzi ba Blessing Talk TV ababwire n'akajambo kamwe karyoshe kamota kaze. Murakoze cyane. Hama ndabaramukije bakunzi ba Blessing TV nuko nyene ba Blessing Talk TV. Okay, ndabaramukije cyane bakunzi ba Blessing Talk TV. Yeah. Okay. Nkuko bimeze naje kugira ngo tuganire na namwe abafanzi ba Blessing Talk TV hamwe na LK TV abo bafanzi bose turashaka muhurire ngaha ku iki kiganiro kugira ngo tubashe kuyaga vyinshi mubashe kumenya vyinshi kuri twe. Okay. Hama nkuko bimeze naje muri TV kugira ngo dukore ibintu vy'amavuta. Novuga yuko uyu munsi murataha mumenye vyinshi tuza guheza iki kiganiro mumaze kumenya ibintu vyinshi. Okay, hari abenshi batazi jewe uko ndi, hari abenshi batazi jewe uko mu buzima busanzwe bw'iwanje bifuza kumenya, ariko uyu munsi ndibaza ibintu vyinshi muza kuva ngaha mubimenye. Okay, hama murakoze cyane ko mwampaye ikaze ku TV. Hama namwe murakoze cyane LK. Hama tubazi ku izina rya LK. Twashaka rero mutubwire kubasanzwe basi kubatabazi baza gukurikirana kino kiganiro bababone irya mbere. Murashaka kubidondora mukababwira akazina kanyu kavre kandi mukaca mubabwira na LK ryaje gute. Okay. Yeah. Icambere na mbere amazina novuga ati ajya amazina twitwa n'abavyeyi. Nitwa Ntirampeba Elias. Hama LK naryo aho ryavuye ni kuvuga yuko LK kubera nitwa Elias, Eli ni Elias, K ni urufunguruzo, hama TV ni TV nyene uravyumva. Okay, ndi urufunguruzo rwa TV rero. Nahageze kuri TV ifunguka. Okay, LK TV ndi urufunguruzo rwa TV, Eli ni Elias, K urufunguruzo, hama TV nyene. Wow, merci beaucoup Elias. Urumva ko ari umuntu w'ubwenge n'urufunguruzo. Iyo adashitse kuri TV urumva ibintu n'ivyuguruka. Hama LK ndafise ikindi kibazo. None twama tubabona Bujumbura tukababona na hariya anyi Makamba ariyo bita mu Rumonge. None bimeze gute muri make? Ni hehe basi nyibutse? Makamba, Nyanzarake, mu Rumonge naho nindi ntara urese Makamba. Thank you, harancanga gose. Hama uba hehe mu majambo make? Nihe ukorera ibikorwa vyawe?
bimeze gute? mbi Nyanzarake nkaba nkorera n'ibikorwa Nyanzarake. Hama ibujumbura none ko kenshi dukunda kukubona ibujumbura bimeze gute? Okay, ibujumbura kenshi nje ngaha ibujumbura mba nje mu bikorwa. Mu bikorwa kubera ko hari ibikorwa bisaba nyene nka Nyanzarake nkishikirino ni nkuko basi uzubona ndaje kubino hama yindi minsi nkasubira urumva bivanye n'akazi mbafise ndashobora kuzino. Hama mwandibaza mwavyumvise kubahora batubaza ati LK ahava mwavyumvise. Hama LK twashaka kubabaza none kubijanye n'ibi bikorwa byanyu mubibona gute hoho byatanguye gute? Okay, ibikorwa by'iwacu ko byatanguye ni ibintu novuga ati ni birebire. Okay, hama ni kuvuga yuko natanguye gukora mu mpera za 2020 z'umwaka wa 2020 maze tuwaza mu ibi bintu by'inama ya LK. Ni kuvuga yuko nabitanguye mu matariki y'impera z'ukwicumi mu mwaka w'2022 hama kugeza n'ubu narikomeje nyene urumva ubu kugeza ubu ndibaza kuva kera uko nabitanguye natanguye nyene nuvuga atabumenyi nari bwabane bwinshi n'ibikoresho ariko ubu ibintu biriko biragenda neza naho bitaratungana neza gusa ubu ndashima. Ubuye ndibaza ibintu biri ku rundi rwego nkuko abafanzi banje barabizi ko ndabaha ntabatahasi. Hama LK watubwiye ko ibikorwa bimeze bien ukora neza kandi ugeze ku ntambwe ishimishije. None hariyo support donc hariyo management yo biri nyuma yawe mu bikorwa byawe canke ni wewe nyene wiyungunganya? No, nta management Fizzo vraiment. Aya. Mwavyumvise guys, arakaze cyane ararenze. Murabona kwishoboza ibi bintu byose ari umwe. Murumva yuko ari ibintu nyene urumva bimota. Okay, nivuga yuko yaba ifise management ndibaza yuko ubu uyendo mafise iyo TV je ndifuza yuko mu myaka iza niyo naronka management canke niyo naronka amafaranga nzoishamwe abandi bantu kugira ngo LK TV ibe TV yagutse canke bishitse nkaronka nk'ahantu nk'abandi twokorana boza tugakorana gusa nyene ibijanye n'uburyo naho nivyo byoca bisabwa yuko baca bazana. Urumva ahanini hakenewe uburyo kuko uburyo urazi turi ngaha mu Burundi urazi ibintu byinshi nta vyunguka nko mu bindi bihugu. Navuga yuko imbuga zino ko ziduhemba nuko zihemba abandi b'ibindi bihugu usanga bitandukanye tugwe turi down sana. Okay, hama mu bisanzwe icifuzo nifuza yuko asha nzogira mu myaka iri imbere nzokwagura karere ka LK TV kugira ngo abakora inama tuzobe benshi ku buryo abafanzi b'inama batazorambirwa bazoguma babona inama shasha toujours. Mwavyumvise guys, afise vision nini nziza nyene kugira abandanye afurayisha abafana. Murumva yuko ibintu byiwe bimota gusa. Hama LK turazi yuko bon ugomba winjire mu kintu ugomba utangura ikintu yuko ari ibintu biba bigoye. Hama gute iwanyu abiwanyu bagufata mu gihe uri kurakora bino bintu? Icambere na mbere nuvuga yuko muhira c'est bon kubera ko nkibitanguye nabitanguye abantu benshi ntibabona ivyo ndimo. Hama bimaze gufata inzira niho abantu baciye batangura kubibona. Icambere na mbere barabona ama comment bakabona umuntu bahorana bahora babona mu isite araho menga naco ivyo ndiko ndakora ntibabona ivyari ivyo baca batanga kubona ntangwe gukora inama Fizzo commencer Sadbara commencer ntuze
kirikora commencer ntuzi ari pra commencer bagabo bace batanga kubona yuko ibintu bya bintu bitoroshe ibi bintu bikomeye cyane hama muhira naho nyene bamaze kubimenya ko ari byo nkora inama babimenyeshejwe n'abandi bantu baza bavuga ati ujya dufate akarorero nk'umuntu yashobora guhura na papa kubera papa tugomba gusa akabona jewe kuri social media hama agaca abona umenga tugomba gusa na papa hama papa bakamuhagarika mugabo tubwire ujya muntu yitwa kunuko muravukana canke n'umwana wiwawe acavuga ati yitwa kunuko je ntawonzi urumva ntiyari bwamenye iryo zina rya LK yarazi ko kubera wowe bazi ko nitwa LK bambe Elias hama bimaze kubuko mu nyuma nyene bagize baramubaza bace baramwereka mu nyuma ni foto acabona ni jewe amaze kuyibona niho yaciye azara nyene yaranyicarika arambaza ngo abantu ko gumambwiye ngo vyukora ngo birarenze yereka nanje ndabimweretse aryoherwa nyene ndabibereka mu muhira umuryango ndabibereka hama bose bararyoherwa fresh nyene urumva nta consequence nigeze ngi nta bibazo vyateje muhira. Wow, hama courage cyane LK intambwe nyene kuyindi sivyo congratulations hama bino bintu basha biragoye sana rero ibintu vya comedy hari gihe bakuvuga ati ngo ivyo bintu vy'ibirofa ibintu vy'ibiki ariko bisigura yuko LK yarabemeje mu bikogwa ubunya bisigura yuko ari naye mu muryango nyene bose bakwemera ubuye mu muryango bose baranyemera ndetse n'abantu bo mu kibano bose baranyemera ni kuvyo nkora barabonye yuko novuga yuko barabonye ko ari ibintu bishimishije ko ari ibintu novuga ati ni impano kuko urazi mu gihe bambujije impano yiwanje novuga yuko boba bahagaritse kazoza kiwanje yani ibintu ni bon no mu kibano abantu bose banshigikiye ku bwinshi naho usanga hariho abantu bamwe usanga bacana intege ariko novuga yuko ubu ibintu byaratoye inzira ni kuvuga ko nta bantu bakinshi intege nka kera yego hama guys kugira ushike asha ku ndoto zawe canke ku mpano yawe biba bigoye kugira ushike kuri vya vyifuzo vyawe biba bigoye kubera ko abantu nyene n'abantu baracana intege barakubwira ati ivyo nya ntaho bizogushikana ibiki natuzobikuramwo nyene bakaguca intege mugabo iciza nuko uvuga ati harya nyene bariko baranyankira gushika bijya nyene bariko barambuza reka ndabishiremo umwete namba wari ubikora rimwe uvuga ati bunya ko bampagurukiye ari benshi cankomeza wari ubikora rimwe ni gatanu cuduze umuvuduko kugira ubemeze kuko abantu ntibazokwemera ngo kubera kuri kurababwira amajambo uri kuragira iki uzobemeza n'ibikorwa vyawe ibikorwa vyawe nivyo bizotuma bakwemera nk'ubu unya wiyumva gute none ugeze ku ntambwe nyene ugezeko okay ubu yengeze ku rugero novuga ati rushimishije bivanye n'ukuntu kuva kera aho kuntu byatanguye ni kuvuga yuko wiyemeje gukora ikintu ukavuga ati je ndiyemeje nkeneye kugera ku kintu kanaka nkeneye kubuyu nkeneye kugera ku ntego kanaka mu gihe uvyiyemeje ubishatse urabigira ko ariko bisaba kudacika intege ukikomeza ukaguma ukora cyane urashika ku cyo ushaka cyose yego nuko bimeze hama LK ko maze iminsi mbona amaposti kuri Facebook amafoto wambaye uniforme uri umunyeshure canke n'ifoto za kera ukiciga je ndi umunyeshure ndiga mu wanyuma ndiga 3e meite hama meze uyu mwaka none ndakubaza ubonye zya foto uko zisa ugacura abananje ntubona ko zya foto zisa ko zisa nanje ko ari jewe ubu wa 2025 nivyo nabimenya gute ariko ga LK oya kuko ari ku mwaka ndibaza yuko ku mwaka je nari ntandukanye n'ukunsa umuntu akiri kora usanga aguma ahindagurika aha ku mwaka uzishobora kunsangana ubwanwa hama LK je birantangaje
gute ushobora kubura umunyeshure mugabo ukaguma ukora ibikorwa ho birakorohera uraronka umwanya wo kwiga no gukora ibikorwa byawe nkuko ubishaka? Vraiment bivanye n'ukuntu bimeze, maze nk'amezi 5 ntakora. Maze amezi 5 ntakora bivanye n'ukuntu amashure hama ikindi nahora mfise ibikoresho, ivyo bikoresho rero vyaparanganye, bimaze guparangana inoti ndabura, rero niyo mpamvu usanga ni nama ntagikora cyane, ariko ndibaza yuko mu minsi bizogenda neza, ariko ko n'aba diaspora babuze, none umuntu agirene nta kundi. Mu bya diaspora gusa aba diaspora gabahiga bakobwa. Areka aba diaspora mu bindi bihugu usanga hariho aba diaspora usanga bakurikirana impano. Dufate nk'uko hari umuntu ashobora kuba yari umuririmbyi kanaka akiri mu gihugu cy'iwabo, hama agacija kurondera amafaranga hanze, hama agiye kurondera amafaranga ugaca usanga bivanye n'ukuntu wewe abona ibintu by'uburirimbyi byaramuvuyemo canke nta imyaka yaramujanye. Mu bindi bihugu kenshi mu gihe yarafise iyo mpano aca afata akarondera undi muntu afise impano akamuteza imbere nk'uko wewe yashaka gutera imbere. Ivyo nivyo biba bikenewe mu gihugu. None ufate ugiye hanze ufise inoti aho guzita mu bapeti bafise impano ugaca uguma ngaho wasamye ngo uri kurajya amafaranga mu bantu bafise impano kugira ngo niho guteza imbere igihugu kuko bundi mu Burundi turacari inyuma ku bintu vya social media kubera nta n'abasponsor tugira, nta buryo, nta bantu dufise badukurikiranira ibintu bakatubwira uko vyogenda, bakadushoramwo amafaranga kuvyo tuba dushaka kugeraho, usanga ari hatari. Diaspora ndibaza muri ko muradukurikirana mwavyumvise. Niba bibona mu majambo make LK yashaka kubacoresha ndabimuvugire fresh banjorere akeneye yuko mu musapotinga, akeneye sponsor basi cibure aba diaspora bahari anye za Canada, za Australia, za Amerika. Naho ushobora kuri muri Tanzania urashobora kunukira ukambwira nkaguha akarimikashi ukanukira nivyo 50 fresh, nivyo 10 fresh n'ama mega abo mfashije gupostinga video. Hari gihe nshobora kuba afise video nkabura ama mega, none umva atari ivya bibazo nyene mu bindi vy'inoti ngaha mu Burundi tubuze aba sponsorize. Nico kibazo cyane aba diaspora muri Saudiya ndabizi. Saudi abari muri Saudi bose imvura iraguye. Guys, imvura iraguye turabihevye. Okay, ama abari muri Saudi nabo nyene nyene bagacora babandi baba sister bacu bo ngaha mu Burundi urazi aya nta basheri n'abasheri wapi abasheri nyene mu bisanzwe ugiye mu bintu by'abasheri usanga hama LK garuka ndakubaze oya garuka. None tugeze ku kintu cy'abasheri kucumenga wohunga canke ubesha benshi Okay, icyambere je namusheri fise I'm single. Ntabwo novuga yuko ntabwo nkunda ibintu byo kuba abasheri n'umuntu kubera ko usanga biravana. Haje mu diaspora fresh, turi mu diaspora nakata aho kabsarisha konza abakobwa bakunda umuntu ari talentueux. Okay, talentueux. None nta mukobwa numwe base benshi turabaje aragutongota. None ntongoje nkamwankira harico je biba bintwaye nyene nibisanzwe. Hama LK watubwiye ko ibikorwa byawe byinshi bikorera ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Akenshi gusa ndabikorera inyanzarake gusa mu gihe biba bisabwa ko nzi ni Bujumbura ndaza nkakora iyo bikorwa hama nkasubira. Hama iyo uri kuratambuka abanyabujumbura nyene bari ko barakuraba uyumva gute canke uvyifatamo gute? Nk'icambere
je cyambere ndifuza kuzofata umunsi umwe nimba bizogenda gute nkafata nkatwarana na déplacement tukajana n'umuntu afite déplacement canke nkamubwira ahantu aza kunsanga bivanye n'ukuntu abantu mba nshitse agaciza kuntora ndashaka umunsi umwe nzotambuke n'amaguru ndabunse abafanzi biwanje abo duhura bose ndabaramutsa fresh cyo ndacivuza cyane kubera ko ubundi kenshi bakunda kumbona bakandamutsa bari kure yanje turatandukanye ndagiye ibintu nk'ivyo ugasanga nyene abaguma abambona ntibambonera hafi ndashaka ndifuza kuzotembera umunsi umwe nyene ndabaramutse kuko ubundi abambona hari igihe bashobora kumbona bansanze ahantu bagatangara kubera kenshi abari ubwa mbere bambonye kuko ngaho Bujumbura sinkunze kubandi mu ibarabara rero kubw'ivyo abantu bambonye barandamuzane baramfata neza bakantangarira nyene ndishima kuba nyene yafise abafanzi bankurikirana kandi bankunda hama LK ndakunganiye nta kuntu wotegura nyene akantu k'agashosho ukatsa umuriro nyene okay ico ndi kucigaho ndi kuvuga ko ndi mu nzoza mu kwindwi hariho short yuko turitegurira mu kwindwi nimba atari ku munani tuzoyikorera ino nyene Bujumbura iyo shoko bizoba bimeze tuzoraba umuririmbyi akomeye aze mu iyo show hama nanje canzamwo nzoba ndi mu bantu bazoyugurura iyo show ndafise ibintu ndiko ndabategurira nzoba tamwe muri iyo show ibintu vy'amavuta nyene nko kwabivuze ibintu vyama wafise vya parfait ibintu bimota hama abakunzi ba LK mwavyumvise yuko nawe nyina nabakunda ntuka ariko arabategura ibintu bimota ibintu zaba parfait gusa mwavyumvise afite umugambi mwiza muzoryoherwa bizogenda neza hama LK nuwe mugambi basi nikiye kintu kizima uri kurategura nyene cigisaswe kizobomboranya abantu nyene kuvuga yuko ubu uya ama video kwanza ngire visit nga mu Burundi manze nzunguruka intara kwanza manze ngende gusubiza n'abafanzi bari mu ntara zigiye zitandukanye ndafise uburyo kinzobikoramo hama nzoja gukorera kwanza ibikorwa mu Rutana ndafise ahantu nzokorera ibikorwa mu Rutana ubu mwimisi kuko maze nk'amezi 5 ntakora inama ubu guhera itariki zingahe mu ma 25 z'ukwa gatatu ngira ntangure gukora ibikorwa kandi nzobatamwe umunsi ku munsi ibikorwa byinshi cyane inama nyinshi ndabanyoteje abafanzi banje ngira ndabatemwo ibintu vy'amaparfum nyene ibintu bimota wow haba guys mwavyumvise asha LK arabakunda cyane ariko bategura ibintu vyiza azoba motation n'umwaka wo kumota vyanka bikunda gutegezwa kumota tumotane nawe hama kiganiro cyacu kirangiriye ngaha turashobora gushimira abantu bose muri ko muradukurikirana kuri Blessing Talk TV n'abakunzi ba LK TV wow hama nawe nyene ndaba ugira akajambo kanyuma wabwira abakunzi bacu akajambo nobwira abakunzi ba Blessing Talk TV wabwira mubandanye kubafasha mu gusharinga ibiganiro kugira subscribe gufyonda subscribe hama nkuko mubinkorera mubibakorere nabo kuko ndazi ibikorwa tuzokorana ni vyinshi mubandanye kubashigikira rero tuzokwama dukorana ibintu vyinshi murakoze cyane rero novuga yuko mwakoze kudukurikirana kuri kiganiro kuri Blessing Top TV mubandanye kubakurikirana rero ku biganiro byinshi bazokwama babatamwo murakoze cyane